Bamwe mu bitavye ibiganiro vyatunganijwe n'inama nkenguzamateka Igitega kuri uwa mbere babona ko ibijanye no kwisunga ibitigiri vy'amoko mu nzego zitandukanye vyatevye kuvaho kuko ngo bizana amacakubiri. Muri abo harimo Jean de Dieu Mutabazi arongoye umugwi w'igihugu ujejwe gukinga no kurandurana n'imizi ihonyabwoko, ivyaha vyo mu ntambara n'ibindi vyaha vy'agahomerabunwa. Jean de Dieu Mutabazi asigura ko ivy'ubuhutu n'ubututsi vyazanywe n'abakoroni mu gihe mu Burundi atamoko yaharangwa, ahubwo hari hibereyeho imiryango. Mu bashigikiye ko ibitigiri vy'amoko bitosubira kwisungwa harimo Sadiki Kajandi Abdallah asanzwe ari mu bakomiseri b'umugwi w'ukuri no kunywanisha CVR hamwe n'uwitwa Augustin Nkengurutse. Ariko mu bagiye barahabwa ijambo harimo ababona ko hataragera ko ivyo bitigiri vy'amoko bikugwa mu mategeko. Muri abo harimo umuvugizi wa leta y'u Burundi Prosper Ntahogwamiye yashimangiye cyane ko ivyo abivuga ku gatwe kiwe. Ku bwa Prosper Ntahogwamiye hari vyinshi bitarakogwa imbere yo kwiyumvira gukuraho ibijanye n'ibitigiri vy'amoko mu mategeko. Ku bwiwe umugwi w'ukuri no kunywanisha CVR wategerezwa kubanza guhabwa uburyo bukwiye kugira ngo urangize igikorwa washinzwe, hakajaho n'ibwirizwa ryerekana ko mu Burundi habaye ihonyabwoko. Uwundi abona ko hataragera ko ibijanye n'ibitigiri vy'amoko bikugwa mu mategeko ni Agathon Rwasa arongoye umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi CNL. Urongoye ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi Emerance Bucumi nawe ari mu babona ko hataragera ko ivyo bitigiri vy'amoko bikugwa mu mategeko. Emerance Bucumi yasiguye ko biboneka ko umwe wese mu bari bitavye ivyo biganiro agerageza guhengamira ku bwoko bwiwe, ngo arico gituma atari gihe ciza cyo gukuraho ibijanye n'ibitigiri vy'amoko mu nzego. Olivier Nkurunziza arongoye umugambwe Iprona wemewe na leta y'u Burundi hamwe na Godefroid Hakizimana ari mu basinya amasezerano y'Arusha berekanye nabo nyene ko abarundi batarasubiza hamwe, arico gituma ibijanye n'ibitigiri vy'amoko vyobandanya vyisungwa mu nzego zitandukanye. Abatwa bari muri ivyo biganiro bavuze ko bakumigwa kuko ngo batabaha igitigiri kizwi kwijana kugira ngo baserukigwe mu nzego nk'abahutu n'abatutsi. Mu bitavye ivyo biganiro harimo n'abavuze ko bari mu bwoko bw'abaganwa. Basiguye ko ngo ubwoko bw'abaganwa bwakumiriwe kuko atabibanza bwigeze buhabwa mu nzego. Domitien Ndayizeye yari yahawe igikorwa cyo kuremesha ivyo biganiro abona ko abaganwa n'abatwa batobandanya basaba guserukirwa kandi hari umugambi wo gukuraho ibijanye n'ivyo bitigiri abarundi bagaserukirwa nk'abarundi atabwoko bwisunzwe. Kubw'uwo yigeze kurongora igihugu, abarundi bari bakwiye kwijukira kugiteza imbere kugira ngo vyorohe ivyo vy'amoko bibave mu mitwe hanyuma ntibisubire kwisungwa mu mategeko. Ku bwa Domitien Ndayizeye ahanini abashira imbere ibijanye n'ibitigiri vy'amoko babiterwa no kurondera ibibanza mu nzego kugira ngo baronke ico rirenza. Urongoye inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera yibukije ko ivyo biganiro ari intango ko hazotunganywa ibindi mu minsi iri imbere kugira ngo hamenyekane ivyiyumviro vy'imico itandukanye y'abarundi kuri ico kibazo cyo kwisunga ibitigiri vy'amoko muri leta, mu nama nshingamateka na nkenguzamateka hamwe no mu rwego rw'ubutungane.